Ndaramukije mwese mw'izina rya Yesu, ni Pastor Gilles Hakizimana. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro c'amasengesho muri mwaka w'ibihumbi 2026. Ndizera ko mwagize ibihe vyiza byo kurangiza umwaka, ariko kandi ndabifuriza gutangura uyu mwaka mu nkomezi, mu mwete, mwishaka, mu kunyoterwa Imana no kurondera Imana. Nshuti mwene data, ndakwifurije rero ko uyu mwaka wogira integuro y'umwaka. Ugitangura umwaka, turi mu ntango z'umwaka, turi mu bihe vya mbere bitangura umwaka, ari ugomba gutegura umwaka. Imana ishimwe. Uyu mwaka ntutangure nk'imburabwenge, uyu mwaka ntutangure nk'aho umenga ufise iminsi myinshi. Ni iminsi 365 gusa. Ni iminsi ntabwo ari myinshi cyane, kandi uko igihe kigenda burya iminsi iranyaruka. Ugomba rero gutegura umwaka, ugomba kuba umunyabwenge, ugategura umwaka wawe ukawutangura ufise intumbero kanaka, kandi iyo ntumbero igomba guherekezwa n'ibikorwa kanaka bijanye n'iyo ntumbero. Ntiwovuga ngo ugomba kuja hanze hanyuma ntutangure kwitegurira kurondera ivyangombwa. Uraja mu ikomine ukarondera ivy'intango, ukaja muri PAF canke muri immigration uherereye ukarondera passport, kubera ko urafise intumbero, urafise icerekezo c'uko urafise intumbero yo kuja hanze uyu mwaka. Rero hari ibibanza imbere yo kuja hanze, hari ibibanza. Imana ishimwe cyane. Ugomba gutegura umwaka. Reka twisunga aya majambo dusanga mu gitabo ca Luka 14:28. Bibiliya iravuga ngo, ninde muri mwebwe agomba kubaka umunara w'amatafari muremure, ntiyobanza kwicara akarimbura igitigiri c'amahera yowubaka, ngo amenye yuko afise ayowuheraheza, ngo kumbura ahejeje kubaka amatafari y'intango ntashobore kuwuzura, ababibonye bose bagatangura kumutwenga. Mwene data, aya majambo ugiye guhera hejuru aba ari Yesu ariko aravuga ibijanye no kumwigishwa no kumukurikira. Aravuga ivyo gushoboza kugira ngo ube umwigishwa wiwe. Ariko aravuga ngo udashoboye guheba ibi, guheba biriya na biriya, ntashobora kuba umwigishwa wanje. Mu yandi majambo, gira umwigishwa wa Kristo. Bibiliya yatubwiye yuko hari ibintu woheba. Ugiye gusoma kuva kuri 25 uraza kwibona. Aha rero adeje gusoma tubwira, ninde muri mwebwe, ninde mbega hamwogira umuntu wese asa umugambi wo kubaka inzu. Mbega igitondo kimwe uravyuka ati ejo nzokubaka inzu. Oya, kugira wubake inzu wariteguye, waratanguye kurondera amafaranga cyangwa ugasaba credit. Biravana, hari abayafise cash n'abasaba credit. Ariko nushaka kubaka inzu utagira na parcelle, urarondera parcelle nayo nyene ukayirondera ivyangombwa, hanyuma ukaja kwindi etape yo kubaka inzu. Kubaka inzu rero hari umu engineer arakugira plan y'inzu. Ntupfa kubaka usiga icapo c'inzu ugomba kubaka, ukaraba n'amafaranga azoheza inzu. Ntushobora umugambi w'inzu udafise icapo c'uburyo buzoheza inzu mu buryo rusange, usanga ubikoze nabi. Na fondation yonyene ni igicapo c'ubwoko bw'inzu zubaka. Ntiwavuga wibaza ngo uzubaka etage ucugira fondation zisanzwe. Nimba ufise igicapo ca etage barakugira fondation ihwanye na etage, ariko ufise igicapo c'amafaranga uzokubaka. Rero hano hantu aya majambo aratwereka vy'ukuri yuko nawe nanje uyu mwaka niwe tutangure tudafise igicapo c'umwaka. Nimba uvuga ngo hari ikintu kanaka nifuza gushika ku uyu mwaka, cyane ndumva Imana ikirandongorera gukora ikintu kanaka, ugomba kugira ivyibanze bifatanye n'ico Imana ikirakurongoreramwo uyu mwaka. Bwana sifiwe. Nimba ireka kurongora ko muzubaka ishengero, mbega uzokwaduka mu kwezi kwa 11 ati Imana yarambwiye reka twubaka. Oya, urabikominika, urasangiza umutwara abandi, murarondera hamwe uburyo, muragira intambuko ya mbere. Nawe rero nshuti mwene data, nutangura umwaka nk'imburabwenge, utangure nk'umunyabwenge. Nivyo hari ikintu kanaka wumva Imana ikiravugana nawe,
hari ijwi ririko rirakurongora mu gikorwa kanaka, none mbega urahera kuri ico cankwe hariho ivy'imbere, hariho ivy'ibanze bitangurira ivyo? Ugomba kugira igicapo rero c'umwaka uri kujahe, ugomba kugerahe, usevizi imeze gute kugira ngo uyu mwaka urangize utagupfiriye kubusa. Hari ikintu uzohagarara utkante uvuga ngo mana warakoze, integuro nahise uyu mwaka warayinshikanye ko 100% cankwe 80% cankwe ibice kanaka bivanye naho uzobugeze. Nshuti mwene data, ico ndiko ndavugana nawe niki kimwe, gira plan y'umwaka, tegura umwaka. Turacari muri janvier, turacari mu ntango ya janvier, ariko ntuhave umwaka kurangirana nkaho mengo ntihobayemwo. Mbega uyu kwezi nzoba mu biki, nzokora iki? Ihe plan, ihe calendrier, ihe gahunda. Mbega iyi trimestre kuva mu kwa mbere gushika muri mars, mbega nzoba ndiko nkora iki? Nzoba maze gushika kuki? Mbega muri trimestre ya kabiri nzoba maze kugera kuki? Mu ya gatatu, mu ya kane nzoba maze kugera kuki? Ihe rero plan y'umwaka wose, hanyuma uwo mwaka uwuzane mu bice urabe ivyo uzomaze kugerako. Hanyuma umwaka uzogera hagati muri trimestre ya kabiri uvuga ngo ndabona ndiko ndagana vy'ukuri mwiyerekwa ryanje, ndiko ndashikira intego yanje y'uyu mwaka. Bibiliya yatwereka umugore yaragwaye ubutinyanka, yaramaze imyaka 12 afise ikibazo, ariko uyu mugore rero amenya amakuru ya Yesu, yumva amakuru ya Yesu. Uyu mugore amaze kumenya ko Yesu ari mu karere, uyu mugore ari ikintu gikomeye yakoze. Yavuye muhira asa intumbero ngo yibwira umutima, niyo nokora ku buyonga bw'impuzu za Yesu gusa nokira. Uyu mugore nakeneye umusengera, nakeneye kuza kugira ibiganiro na Yesu, nakeneye ko Yesu arinda kugira ibiganza, nakeneye kuza kugunda Yesu, ariko ari icamuvanye muhira. Niyo nokora ku buyonga, sino ku mpuzu yose, kuri bwa bunyuzi bushitagurika bwo hasi ku ikanzu, je ndazi ndazokera. N'intumbero yari afise. Mbega nawe sintumbero imeze gute uyu mwaka? Mbega nigiki wasengeye mwijoro rya 31 uvuga ati mana ndakeneye ko uzonkorera ibi, ndakeneye uzoshikana kuri? Ufise plan yahe ihwanye n'ivyo wasavye Imana, canke ihwanye n'ivyo Imana yavuganye na uyu mugore? Ugukira kwiwe kwaturutse mu kwizera yakuye muhira, kandi intambamyi rero zihwanye no kwizera kwiwe, zihwanye n'intumbero yiwe zarahabaye. Yari mu igugu ry'abantu, yari mu bantu benshi, kandi afise n'ikibazo. Ingwara yiwe ntabwo imwemerera kuja habona, n'umuntu asa n'umuntu yatawe n'ikibano. Ariko uyu mugore yarengeye ibyo bavuga, yarengeye ibyo abantu bamwiyumvira ko, ashinga amaso kuri objectif. Now ibizokugwanya n'ibizokuzoshaka ku ntumbero ni byinshi. Azokubwira ngo ivyo bintu si gwawe, ivyo bintu nta buhingu bifitiye, ivyo bintu oya. Ugomba kuraba intumbero yawe, intego yawe ni ya. Ibikuza ibigwi by'abantu ni byinshi, ariko uyu mugore yageze igakora kuri Yesu. Amaze kumukorako, Yesu aravuga ngo hari umuntu ankozeko. Abatagira intumbero baca baramubwira ngo ara bishengero ikorera kugunda n'ibiki. Oya, Yesu ntiyavuga abamugunda, yavuga umuntu amukuyemo igitangaza. Wa mugore mu bwoba bwinshi Yesu aramubwira ati humura, kwizera kwawe kurokijije. Mwene data, raba intumbero yawe uyu mwaka, janvier usha muri December, amaso yawe kuri objectif yawe, niwite ku ntambamyi, niwite ku byo ushoboye n'ibyo udashoboye, niwite ku buhinga use n'ubwo udafise, ariko kandi n'ubuhinga wo burondera. Haracari kare, rondera ubuhinga buhwanye n'intumbero ufise, rondera bihwanye n'aho ugomba kugera. Bwana sifiwe, gira intumbero, amaso yagume ku ntumbero. Hari abagerageje gukura ku ntumbero umugabo yitwa Nehemiya, ariko Nehemiya yababwiye ba Sanibalati na Tobiya, ni intumwa yarije kumubwira, avuze ati no, ntashobora guta igikorwa gihambaye ariko arakora. Nehemiya yaranse gusamazwa n'ibindi, akomeza kuguma kuri objectif. Tegura, andika,
mbega uyu mwaka nzokora iki, mbega ukwezi kwa mbere nzandiko ndakora iki bihwanye n'intumbero ndende vise, mbega Bwana asifiwe. Witwa Bartimayo muri Mariko 10 kuva kuri 46 gushika kuri 50 hariya 52 murazo usoma ya majambo. Uyu mugabo nawe nyene yagize intumbero, amenya Yesu kwagiye guca muri iyo nzira, arasemerera, ntiyamubona ariko kandi yagize ukwezi avuga ati hari umugabo atandukanye n'abandi, sinzi ko azogaruka guca muri iyi nzira ko nroza akaryo, reka nseme. Arasemerera, abigishwa baramuzibiranya numahora reka ogora umwigisha, ntiyigera bitaho cyangwa biyumvira ibizoguhoza ni byinshi, izokuzimya ni byinshi, izogwanya intumbero yawe ni byinshi, ariko shishikara, bandanya, komeza. Haleluya. Harageze igihe Yesu yumva ijwi rya Bartimayo, yumva ijwi ry'umuhamagara, aravuga ngo ni mumuhamagare. Babandi nyene bariko baramuzimagiza, bamuzimya, bongera hora. Urumva nibo bagarutse kumbwira ati humura, umwigisha araguhamagaye. Bartimayo igitangaza cyo arakibona kubera nigeze hagarika ibiriko biragerageza kugwanya ukwizera kwiwe n'ibimuzibira ku ntumbero yiwe, ntiyavyitayeho, ntiyavyiyumviriye, ariko kandi ibyo byamuviriyemwo inyishu n'igitangaza. Nshuti mwene data, icyo ndiko ndaganira nawe niki, gira integuro y'umwaka, tegura umwaka wawe, icara, rondera akanya wicare wiyumvire. Nimba wubatse, icara n'uwo mwubakanye, mugira intumbero y'umwaka. Nimba uri umuseribateri, gira intumbero y'umwaka, y'akazi kawe, y'ubuzima bwawe, y'ibyawe, y'Imana ikira kurongoreramwo. Nimba uri umukozi w'Imana, gira intumbero y'umwaka. Orabahezagire, biratandukanye na teme y'umwaka. Gira integuro ihwanye na teme, gira integuro ihwanye n'ico witiriye uyu mwaka. Imana bahezagire mu banyabwenge muri uyu mwaka. Umwaka ntuzobafire kubusa, ariko muze mugiremwo integuro. Imana bagire neza. Dusenga Imana, dusaba Imana ngo izodushoboze kugira uyu mwaka uzotera umwaka mwiza, kandi wo kuzobona ivyo twasengeye, ivyo Imana yaturongoyemwo, ivyo twateguye. Mana ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye ubuntu bwawe, ndagushimiye urukundo rwawe, ndagushimiye ko uri kwizigirwa, uri Imana yacu, uri Papa. Mwami Yesu, ndasengeye umwaka, ndasengeye n'integuro dufise uyu mwaka, udushoboze ku kwezi kwa mbere nyine turimwo, udushoboze Mwami Yesu, utugire neza, zibe integuro zivuye muri wewe, mu mpumeko yawe. Mwami byo utegura n'ibyo twiyumvira, bivyo turongowemwo nawe, ivyo uri kuravugana natwe, udushoboze Mwami Yesu kugira integuro y'umwaka. Urakoze Papa, urakoze Uwera wa Isirayeli, uhezagire buri muntu wese, uramushoboza, uramuha inkomezi. Mwami turagusavye amagara meza, kugira ngo uze dushobore gushika Mwami ku byo twasengeye, ku byo twiyumviriye, ku byo turiko turategura. Ugire neza umuntu wese, abikorwa izokenera uburyo urabituronsa Mwami Imana, kugira ngo dushike kuri izo ntumbero. Imigambi itandukanye Mwami tuyize mu maboko yawe, yaba abari kwagira imigambi y'ivy'imirimo y'ivyishengero, ya imigambi y'ibikorwa by'amaboko, ya imigambi itandukanye. Mwami Imana, abari uyihezagira, abari uyibamwo, abari utugira neza, niwe twizeye, niwe twiteze. Uraturinda gucibwa intege n'ibiduca intege Mana muri uyu mwaka. Uraturinda Mwami kwitaho ibitubuza n'ibituzibira kubandanya, ariko duhishaka n'umwete byo gushishikara gushaka ku ntumbero dufise uyu mwaka. Urakoze, ndaguhaye icubahiro, izina ryawe rikomeze kubahwa Mana ubu n'ibihe byose, mu izina rya Yesu, amen. Urabahezagire, urabagire neza, mukomeze kugira intango nziza z'umwaka, kandi uhorazo bashoboze gushika ku ntumbero zanyu. Yesu abagire neza.